Ndi nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere igenekerezo rya 29/0/2024. Ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Igipolisi cazindukiye gusaka General Alain Guillaume Bunyoni aho apfungiwe mu ntara ya Gitega. Amasoko yacu avuga ko abamusatse boba bamusanganye telefoni zibiri. Nta vyemezo dufise ko ari ukuri. Aya masoko hakaba avuga ko Perezida Ndayishimiye akeka ko amakuru amaze iminsi asohoka ajanye n'ubusuma buvugwamwo umuryango wiwe yoba ariko aratangwa na General Alain Guillaume Bunyoni. Mu biro kwa Ndayishimiye no mw'iperereza ntibatahura ingene amakuru y'ibanga ajanye n'amafaranga adasiguritse akurwa muri BRB yoba ariko araja ahabona. Vyinshi kuri ino nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone cange subscribe, urafyondako hama uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Nayo kandi abapolisi b'u Burundi barababaye kubera ikumirwa ryibonekeza mw'itangwa ry'ibikoresho vy'akazi. Itangwa ry'imyambaro y'impuzu, ibirato n'inkofero ririko riraba mu gihe abapolisi bari bamaze imyaka 3 bataronswa igikoresho na kimwe. Kubw'amakuru atangwa n'abajejwe umutekano, igipolisi c'u Burundi kiriko kiratanga ibikoresho vy'akazi mu makomisariya yose y'igihugu. Icatangaje benshi nuko bamwe mu bapolisi bataronswa ivyo bikoresho. Kubwabo ababakurira bababwira ko badashobora kuronka bose ivyo bikoresho ngo kuko amakomisariya yaronse igice c'ibikoresho vyari bikenewe. Vyinshi navyo kuri ino nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi ni inkuru ibabaje, ni n'inkuru iteye agashavu. Ikiziga c'uwujejwe intwaro ku mutumba caratowe mu nzu atawuyibamwo mu ntara ya Bururi. Ikiziga ca Moise Nibasumba, umukuru w'umutumba Ntarugera muri zone Munini muri komine n'intara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi caratowe kuri uwu wa gatanu mu gitondo wa 19/0/2024 n'abanyagihugu. Abo mu muryango wiwe bibaza ko yoba yarishwe bagasaba ko haba amatohoza. Kubw'abo mu muryango wiwe mu bihomoka vy'iyo nzu yahebwe niho hatowe ikiziga c'uwo mukuru w'umutumba. Vyinshi kuri no nkuru itari nziza navyo nyene ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi abanyagihugu bafise amazu y'uburiro, ubunywero n'amazu yakira ingenzi bahamagarirwa kuriha ikori imbere yuko ukwezi kwa mbere guhera. Kubw'itangazo ry'ikigo c'igihugu kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi vya leta OBR ryo kuwa 16/0/2024, abafise ubunywero, uburiro n'amazu yakira ingenzi bategerezwa kuriha ikori ry'ivyo bakora imbere y'uwa 24/0/2024. Batubahirije amategeko bazohanwa hakurikijwe amategeko. Kubw'iryo tangazo nyene amafaranga yo kuriha avana n'urugero ayo mazu y'ubudandaji arimwo. Abavugwa baridoga bakabona ko iyo ngingo yotegerejwe kuba iyavuye mu biganiro vy'impande zose. Vyinshi kuri no nkuru navyo nyene ni mukanyi mu buryo buramvuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Ano makuru ku buryo buramvuye n'unyemerera nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko abapolisi b'u Burundi bababaye kubera ikumirwa ryibonekeza mw'itangwa ry'ibikoresho vy'akazi. Itangwa ry'imyambaro y'impuzu, ibirato n'ingofero ririko riraba mu gihe abapolisi bari bamaze imyaka 3 bataronswa igikoresho na kimwe. Kubw'amakuru atangwa n'abajejwe umutekano, igipolisi c'u Burundi kiriko kiratanga ibikoresho vy'akazi mu makomisariya yose y'igihugu. Icatangaje benshi nuko bamwe mu bapolisi bataronswa ivyo bikoresho. Kubwabo ababakurira bababwira ko badashobora kuronka bose ivyo bikoresho kuko amakomisariya yaronse igice c'ibikoresho vyari bikenewe. Mu kugabura ivyo bikoresho, ivyisungwa vyarashizweho na cane haherewe ku ndero y'abapolisi.
abatagira indero canke abaronse ibihano vyinshi ntibari ku ntonde z'abahabwa ivyo bikoresho. Abapolisi bari mu gashavu aho babona ko ivyafatiwe ko bitagira ishingiro. Bavuga ko badatahura impamvu badahabwa ivyo bikoresho mu gihe bari bamaze imyaka 3 batabironswa. Basigura ariko ko ivyo bikoresho bigizwe n'ibirato, impuzu hamwe n'ingofero bitangwa ariko ko aribo babiriha ku mishahara yabo. Bamwe bibaza uko bazohora batonda ku mirimo bambaye imyambaro itandukanye. Bariyamiriza ico bita akarenganyo katagira izina mu itangwa ry'ivyo bikoresho vy'akazi. Zimwe mu ntwazangabo twavuganye basigura ko haheruka gutangwa ivyo bikoresho haheze imyaka 3 haheze imyaka iri hagati y'ibiri ndetse n'itatu, mu gihe mu bihe bisanzwe hatangwa imyambaro 2 canke 3 ku mwaka no ku mupolisi. Izo ntwazangabo zivuga ko bitumvikana guha ibikoresho igice c'abakozi mu gihe bategerezwa guhurira mu kazi kamwe. Bongera ko ivyo vyahora bikunda kwibonekeza igihe umuyobozi mukuru w'igipolisi Yarare Guillaume Bunyoni, uwahoze ari umushikiranganji wa mbere, yaciriwe gupfungwa ubuzima bwiwe bwose kuva muri Kigarama 2023. Basigura ko ico gihe abapolisi kubera uguterwa isoni n'impuzu zatabutse canke zaserutse baja kuzihinduza irangi mu bigenga mu gisagara ca Bujumbura, igisagara c'ubudandaji. Izo ntwazangabo zisaba abategetsi bo hejuru gutanga umuco kuri ico kibazo. Umuvugizi w'igipolisi ntitwamutoye kugira ngo yishure ku bibazo vyacu. Nayo mu bindi kandi ni inkuru ibabaje, ni n'inkuru kandi inateye agashavu. Ikiziga c'uwujejwe intwaro ku mutumba caratowe mu nzu hatawuyibamwo i Bururi. Ikiziga ca Moyize Nibasumba, umukuru w'umutumba Ntarugera muri zone Munini muri komine n'intara ya Bururi iri mu bumanuko bw'Uburundi, caratowe kuri uwu wa gatanu mu gitondo wa 19/02/2024 n'abanyagihugu. Abo mu muryango wiwe bibaza ko yoba yarishwe, bagasaba ko haba amatohoza. Kubw'abo mu muryango wiwe, mu bihomoka vy'iyo nzu yahebwe niho hatowe ikiziga c'uwo mukuru w'umutumba. Moyize hari haheze indwi yose atazwi irengero. Twaramurondeye hose turabura, twibaza ko yishwe. Uko akaba ariko bivugwa n'umwe mu bo mu muryango wiwe. Bamwe mu banyagihugu bibaza ko yoba yariciwe ahandi, ikiziga ciwe kikazanwa gutabwa aho hantu kugira ngo bahuvye amatohoza. Abo mu muryango w'uwo mukuru w'umutumba basaba amatohoza kugira ngo hamenyekane abamwishe. Igipolisi co kivuga ko catanguye amatohoza. Ikiziga cajanywe mu buruhukiro bw'ibitaro vy'i Bururi ku bw'isoko mu ntwaro. Abajejwe intwaro bavuga ko ibipimo vy'abaganga ari vyo vyonyene vyoshobora gufasha kumenya vy'ukuri icishe uwo mukuru w'umutumba yagandaguwe. Ni ikiziga ca gatatu gitowe muri iyo ntara ya Bururi mu kiringo kidashika amezi 2. Muri ivyo biziga hakaba harimwo ic'umwana w'imyaka 4. Nayo kandi abanyagihugu bafise amazu y'uburiro, ubunywero n'amazu yakira ingenzi bahamagarirwa kuriha ikori imbere y'uko uku kwezi kwa mbere guhera. Kubw'itangazo ry'ikigo c'igihugu kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi vya leta OBR ryo kuwa 16/02/2024, abafise ubunywero, uburiro n'amazu yakira ingenzi bategerezwa kuriha ikori ry'ivyo bakora imbere y'uwa 24/02/2024. Batubahirije amategeko bazohanwa hakurikijwe amategeko. Kubw'iryo tangazo nyene, amafaranga yo kuriha havana n'urugero ayo mazu y'ubudandaji arimwo. Abavugwa baridoga bakabona ko iyo ngingo yotegerejwe kuba iyavuye mu biganiro vy'impande zose. Iryo tangazo rirerekana amafaranga azorihwa bivanye n'imirwi. Abafise uburiro burihisha 3,000 kw'isahani bazoriha 50,000 y'amarundi. Kubo isahane iri hagati y'amafaranga 3,000 n'amafaranga 5,000 bazoriha 500 y'amarundi. Nayo abagurisha isahani ayarenga 15,000 kw'isahani nyene bazoriha 2,000,000. Ubunywero bugurisha ku giciro ca leta icupa buzoriha 50,000. Abongeye ko hagati y'200 n'amajana 500 bazoriha hagati y'umuriyoni n'umuriyoni n'igice vy'amafaranga y'amarundi.
kubarengeje ko igihumbi bazoriha amafaranga miliyoni zitatu nk'uko vyanditswe muri urwo rwandiko. Kubw'iryo tangazo nyene rya OBR ku mazu y'uburaro mu gihe icumba kirihishwa munsi y'ibihumbi 10 ikaba itarenza ivyumba 10 mu gihe ivyumba birihishwa hagati y'ibihumbi 20 ndetse n'ibihumbi 30 hazorihwa hagati y'ibihumbi 200 ndetse n'ibihumbi 300. Amahoteri hafise urugero rwo hejuru hazoriha ikori ry'umuriyoni w'amarundi. Ikigo OBR kiragabisha abatazokubahiriza isango ryo kuriha ko bazohanwa. Abafise ayo mazu yose baridogera iyo ngingo ya OBR. Ku bwabo OBR yotegerezwa kuvugana nabo imbere yo gufata iyo ngingo. Nta n'uwuzi ko tuzobandanya turiha komine tuzobandanya turiha komine nk'uko twabikora ubwa mbere imbere ya OBR. Nta muntu n'umwe aduha umuco. Itangazo riratubwira gusa ibiciro vyo kuriha, nk'uko akaba ariko twabwiwe n'umukenyezi afise uburiro hagati mu gisagara ca Bujumbura. Abafise ibirabo bimwe bimwe bemeza kandi ko barengewe n'iryo tegeko rishasha. Turafise ingorane zidasanzwe kuko hampande y'iryo kori rya OBR kenshi dutegekwa kunezereza abajejwe intwaro bama bariko barondera ivyitwazo kugira ngo batwugarire ubunywero. Uko akaba ariko bivugwa n'umwe mu bafise ubunywero yavuganye na SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Ku bw'amakuru dufise, abafise amazu yakira ingenzi haraheze iminsi yaratanguye gutegeka abantu kuriha amafaranga igihumbi canke arenga ku biciro vy'ivyumba bizwi. Basigura ko hari ikori nyongeragaciro. Ubu abitura ayo mazu baribaza nimba ibiciro bizokwama biduga. Ariko kandi mu barabwa n'iyo ngingo hari abavuga ko badashobora kuzobandanya ibikorwa vyabo vy'ubudandaji mu minsi iri imbere. Itangazo ry'ikigo OBR ntiritomora neza co kimwe n'abarongoye ayo mazu y'idandarizo ibiciro nyezina vyarihwa ubwa mbere. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kubana natwe, nta kundi ni ukumanuka munsi y'ino video mugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Harabanditse ijambo sabone canke subscribe, uravyondako hama uduha intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uragira umunsi mwiza ndetse no kuroranirwa.